ibitozwa ry'amafaranga muri komine Gihanga bavuga yuko ari amafaranga yo gufashisha abagiye ku rugamba muri Kongo cyane cyane abasirikare. Nivyo amafaranga ariko aratozwa, mugabo icyo ariko arakora nico abantu bakwiye kumenya neza. Amafaranga icyo ariko arakora, hariho abagiye muri Kongo basanzwe ari imbonerakure, hakaba hari abakomeretse abahuye n'ivyago. Muri bamwe b'abanyagihanga hariho abapfiriyeyo, mugabo abandi baje ari bikomere kuko bashoboye kuja gukana munyamitanga babazana mu Burundi iwacu. Rero abatwara umutumba ni baravye bavuga bati iyamara abantu bahuye n'ingorane nyinshi cane, nta kuntu boguma gutyo bagwaye atakiho kirabafasha. Niko hacaba inama y'umugambwe irimwo uwutwara umugambwe muri Gihungwe, Kagwema hamwe na Rugunga. Baraheza rero bafata ingingo, kuko muri abo harimo mu Kagwema na Gihungwe na Rugunga. Rero bashafata ingingo yuko botoza ayo mafaranga kugira bashobore kubafasha kugira ngo bashobore kuvugwa. Ayo mafaranga rero yatojwe, amwe ariko afasha kugira ngo abo bakomeretse bavugwe, ayandi bayahereza abagore babo kugira ngo bashobore kugira ngene bafungura, ayandi bayahereza abagore babagisigaye muri Kongo kugira ngo babone yuko abagabo bakiriho, ariko muri abo hari abatakiriho bapfiriyeyo. Nico gituma ino badashima kubitomora neza, ariko kandi ugerageje ukaraba nta kuntu umutumba wovuga ngo uriko uratoza amafaranga yo gufasha abasirikare b'igihugu. Babuze ingene babivuga, ariko bareka kuvuga yuko ari abakomeretse, reka tuvuge ko ari gufasha abari kurwana muri Kongo. Oro sivyo, bariko bafasha abakomeretse. Ivyo nivyateguwe abatwara imitumba ya Rugunga, Gihungwe na Kagwema, co kimwe n'abatwara umugambwe kuri iyo mitumba. Kandi si ubona ibintu bigiye guhagarara, bumva buteza kubandanya. Ni vuba cane n'imfungurwa bazozitoza kugira bashobore kubahereza kugira ngo bashobore gufashisha imiryango yabo bakomerekeye aha muri Kongo.